tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagomba dore dusangire ijambo ry'Imana ry'uno munsi, amaze gufata umwanya wo gusangira ku ngaburo yera inyuma ya Mika. Tujana ya mu gitabo cete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto, igice ca 11, ndahera ku murongo wa 27. Tujyaneyo twese. Haravuga ngo titre muri bayi Kirundi ivuga ngo kujya ingaburo y'umwami wacu uko bidakwiye. 27 havuga ngo nico gituma umuntu wese azojya umutsima w'umwami wacu canke azonywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye, azotsindwa n'urubanza rw'uko yakengereye umubiri n'amaraso vy'umwami. 28 ariko umuntu yibaze uko ameze, abone kujya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe. Kuko urya canke unywa atamenye umubiri w'umwami wacu, ajya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. Nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke, abandi bakagwaragurika, kandi abatari bake bakaba barapfuye. Ariko iyo twimenye uko turi, ntidutsindwa n'urubanza. Imana ishimwe. Aya niyo majambo ngomba ko tuganira. Juste nibaza ko nzofata nk'amaseanse nk'abiri cyangwa 3 tuganire kuco nise la puissance canke ubushobozi bw'ingaburo yera. Twese tuvuga ati ubushobozi bw'ingaburo yera. Amen. Kuri bamwe ishobora kuba ari ryambere bize teme nk'iyi, abandi shako bari bamaze kuvyumva aha canke hariya. Mugabo je nagomba ntange umurongo kuvyukuri ku ngaburo yera. Amen. Nagomba ntange igicapu c'ingene ingaburo yera ifatwa. Bibiliya iratwereka gose ko igikorwa umwami wacu yadusigiye ko tuzokwama dukora ari ikintu gikomeye. Nico gituma navuze ngo ubushobozi bw'ingaburo yera. Reka ndababwire ivyo nizera ku mutima wanje. Ndizera cyane gose yuko turiko turafata ku ngaburo yera, nitwategezwa gutahana ingwara ku muntu afise ingwara. Ndumvise abantu bakenye bavuze ngo yes. Ndumvise abantu bakenye bavuze amen. Reka ndondere yindi amen itavuzwe. Ndizera n'umutima wanje wose yuko utonywa cyangwa utorira ku gikombe cy'umwami, utonywera ku gikombe cy'umwami canke ujye umubiri w'umwami wacu hanyuma ngo ugumuri wa wundi. It's impossible. It's impossible. Nari mvuze ngo ivyo ntibishoboka. Urazi igituma umunsi umwe muri Egiputa Abisirayeli Imana yababwiye ikintu kimwe, ibabwira ngo bafate igikoko bacice bashira amaraso yaco ku gishimajyango, hama ngo bafate inyama z'ico gikoko bazitore bazitare hama bazige. Hama biritwereka ko bamaze kujya kuri izo nyama, muri bo nta numwe yasuye kuba umunyantege nke. Muri bo nta numwe yasubiye kugwaragurika, atari kubera imibiri yabo
yahindutse ukundi kuntu. Mugabo gufata kujya kuri iyo ngaburo Imana yari ibahaye ko bakwiye kujyako vyarahinduye ubuzima bwabo, vyaratumye bicika ihanga rikomeye, apana gusa mu bwishi mugabo no mu buryo bw'umubiri bacika abantu bakomeye cyane. Rero bitangaje ingene twebwe mwibuke kujya gicapo Imana y'Abisirayeli cyari gicapo cya Kristo. Bitangaje ingene twebwe twokwama tuza kujya ku ngaburo yera uko kwezi gutashe. Amashengero menshi arategura ivy'ingaburo yera, bagafata ku ngaburo yera, bakanywa ku gikombe cy'amaraso yiwe, bakajya no ku mubiri wiwe. Mugabo bakabandanya bari febre, bakabandanya bari weak. Aho baja ngene bakora imibiri yabo, ibintu byose byabo bikabandanya bisa nkaho batarira ku gikombe cy'umwa, batajya ku ngaburo yera. Mugabo je nagomba ndabazana ahantu nizera ko cyo tunabyite ubushobozi bwo gufata ku ngaburo yera. Ubushobozi bw'ingaburo yera nizera cyane gose n'umutima wanje wose igihe umuntu afashe ku ngaburo y'umwami nkuko vyagezwe, nkuko vyashinzwe, bitegezo kugira impact mu buzima bwiwe, mu muryango wiwe, mu bikorwa vyiwe, kuri karakteri yiwe. Sinzi ivyoba canke wowe ukeneye inyishu, mugana mwenda kubwire ngo mu mwanya nkuru dufata ku ngaburo yera nukwiye kuyifata nk'indi dimanche isa n'izindi dimanche twafashe. Amen. Numwanya udasanzwe bantu Imana. Uyu mukate dufata bitubwira ngo ni kimenyetso uropresenta umubiri wa Kristo. Mu yandi majambo dufata ku mubiri neza neza wa Kristo. Amen. Ni kubera Yesu atogumaza atwiha cyangwa agira iki tumujya. Mugabo ubundi mwisi mwemu nawo menga mu mubiri twatoye umukate. Ukuri n'ukwiji ijuru riziko twariye kuri Kristo. Ijuru riziko twanyuye kuri ayo maraso nyene ya Kristo agyasesetse. Ari nta kuntu na kumwe ivyo bintu twobifata ko ukagumuri wa undi nyene. Nta kuntu na kumwe twojya kuri iyo ngaburo uko kwezi gutashe wowe ukagumuri wa undi nyene. Iyo bibaye tukaguma tumeze kwa kundi nyene rimwe na rimwe nicuri ibintu bibiri. Icambere tuyifata ukutariko, hama icya kabiri tuyifata tudafise ukwitega impinduka mu buzima bwacu, tuyifata nk'umugenzo. Mugana gomba tubikure mu migenzo mbere duhagarike no kuyifata mu makosa, mugabo tuyifata uko twabwizwa kuyifata nk'uko bibereye, hama tuyifata no kwitega, hama tubone impinduka ikwirikira ingaburo yera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aho jere no vuga nshizamanga ndamaze kuvyumva, ndamaze kumva, ndafise témoignage y'umuntu umwe yari mu gihugu kivuga icyongereza, hama ntiyarazi icyongereza cyo gushobora gukomunika n'abantu bari kumwe, hama arizera, sinzi ngene nkwe yamushizemo uko kwizera, hama arizera, yizeye avuga ati je ko ngombe fata kuri ingaburo yera ndaza guca noroherwa mu kuvuga ururimi rw'icyongereza. Wibaze ikintu ingaburo yera ukora mu buzima bw'umuntu. Uwo mufrere atora kwiyo ngaburo yera arayijyako. Uweri wo Musa yagiye kujya ku ngaburo yera, amavokabulere yose yarazi y'icyongereza n'ayatarazi, sinzigere vyagenze. Gitangaza nuko nyene yaciye atangura koroherwa no gukomunika n'abantu bose bari kumwe mu kuvuga icyongereza. Aho sinirengagije abantu bayifata badashoboye kuvuga, mbwa bayejeje kuyifata uwo mwanya nyene bayifashe ururimi rwabo rukaca rugoboroka agatangura kuvuga. Aho sinirengeje abantu batumva bafashe ku ngaburo uzo kwige ku mateka ya Saint-Saint. Abantu batumva bafashe ku ngaburo yera ubwo nyene matwe bakaca azibuka. Rero nagomba igihe cyose dufashe ku ngaburo yera tuzokwakira amatemonyage adafatiye ko twasengeye umuntu, mugafatiye ko twariye ku ngaburo yera hanikagira FM mu buzima bw'ishengero. Haleluya. Niganza mugeza mu bwacu no musi wanje n'umusi gitangaza. Apana usengewe mugakubera ufashe ku ngaburo yera uko vyagezwe n'umwami. Bishwe guca bihindura tu urugo rwawe rushobora guca rucuramuka. Ivyimviro vyabishwe guca bitumbera.
ama influence demoniaque yose ku buzima bwawe ashobora guca akuvako juste kubera ikintu kimwe ufashe ku ngaburo yera avec révérence. Amen. Now, je numva niteguye pe. Numva niteguye go gufata ku ngaburo yera kwanje kuno munsi kuza gufatana n'ishuri kwa mfise. Kia mugenzi wati tugira tujabuke. Vuga ati ngira njabuke. Basi vyibwire wewe vuga ati ngira njabuke. Ngira ndengane. Hari ubuzima. Ngira sezerere. Mwizina rya Yesu. Amena. Dusubirame kuri 27. Hava ngo nico gituma umuntu wese azojya umutsima w'umwami wacu cyangwa akanywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye. Dereke nsome n'umurongo mu gifaransa turondera akaja mavango uko bidakwiye. Ico ngomba kurondera muri uno mwanya ngomba juste ndagufasha ingene witegurira gufata ku ngaburo yera. No musi niho nza gukorera. Mbe tuvuze ngo tugiye kwisangira yera uvyitegurira gute? Uitegura gute kugira tugende gufata kwisangira yera? Kuko uburyo witegura nibwo buzana ingaruka biza kukubako. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera... indignement. Amen. Muri ugerageje kuraba isiguro mu Kirundi bakoresheje ijambo nyene uko bidakwiye. Indignement uko bidakwiye. Mugabo wizira ijambo kariserangura mu nkomoko yaryo. Iri jambo risigura ngo uko bidakwiye bisigura ngo no gufata ku ngaburo yera ufise uriko poids uri kuremerezi hari uburemerezi buri ku buzima bwawe. Amen. Uremerewe no gufata ku ngaburo yera ufise lourdeur spirituelle kuriko. Rero ufashe ku ngaburo yera avec iyo lourdeur spirituelle ku buzima bwawe biri nicyo jambo bakoresheje ngo ufashe ku ngaburo yera uko bidakwiye. Amen. Alors, lourdeur izanwa niki ku buzima bw'umuntu kuko nico gikomenga kuko niyo jambo bakoresheje ngo gufata ku ngaburo yera uko bidakwiye. Nigihe ufashe ku ngaburo yera muga mu mutima wawe ufise urubanza. Mu mutima wawe hariyo condamnation. Mu mutima wawe utiteguye. Kwitegura sivyo wambara singene kwitegura ni eta y'umutima wawe gufata ku ngaburo yera. Amen. Imana ishimwe. Twese tuvuga ati eta y'umutima. Tuvuga ati eta y'umutima. Alors kufata ku ngaburo yera impact biza kugira ku buzima bwawe. Wibuke n'iki kintu kimwemo irafatana na eta y'umutima wawe. Irafatana n'ingene mwisi mwemo uhahutse ataruderi kuriko atapwa iri hejuru ubuzima bwawe. None uku kuremerwa kuza ku bantu Bibiliya kiravuga ngaha kugatuma bafata ku ngaburo yera uko bidakwiye kuva hehe? Uku kuremerwa kuva hehe? Paulo yarishuye ikintu muri Timoteyo wa 2 tujeyo 3:6. Kuko muri bo harimwe abagabo banyegetera mu mazu. Harimwe abagabo banyegetera mu mazu. Bagatwara abagore batagira imitima. Bagatwara abagore batagira imitima. Baremerewe n'ivyaha. Gasome neza. Baremerewe n'iki? Baremerewe n'ivyaha. Ikintu cyo gukuramo ngaha gomba wigerezaho. Ikintu cyo gukuramo ngaha ni iki? Ivyaha biraremera. Twese gwati ivyaha biraremera. Bari Imana ikintu cya mbere kiremera umuntu spirituellement. Burya ntugiye ngo ni ivyabuze. Ikintu kiremera umuntu ashobora kuba adafise inzu, adashobora kuba adafise imodoka, muga mu buryo bw'impemu yumva etat spirituelle y'imeze neza cyane. Muga ikintu kizana lourdeur spirituelle nini cyane umuntu ukamenga isi yose muryamyeko, ukamenga
satani yamwubarayeko ni ikintu bita icyaha. Icyaha icyo gikora kiraremera ubuzima bw'umuntu, agasenga bikanka, akaririmba bikanka, akagomba kurimbura ijambo ry'Imana bikanka, akagomba gukora ivyo Imana igomba bikanka, juste kubera ko hari icyaha yagize ibanga hejuru ubuzima bwiwe, kica kizana ico birivuze ngo kuremerwa mu buryo bw'imhemu. Mu buryo bw'imhemu umuntu ashobora kubaho aremerewe. Mbwa ikiremera ni iki? Ibi yavuze ngo hari abagabo ngo banyengetera mu ngo z'abantu bagatwara abagore batagira umutima, ngo abo bantu baremerewe n'ivyaha. Baremerewe n'ivyaha. Ubona Imana gufata ku ngaburo yera hamwe no kuremerwa n'icyaha nivyo nyene vy'ivyo ubushobozi ingaburo yera mu ishengero. Ubwo buremerezi tuzanana ku meza y'umwami, ubwo buremerezi nibwo bwishe atmosfere yatubwirwa kuba ihari igihe tuko turafata ku ngaburo y'umwami. Mwibuke ni komanduma y'umwami, ni ikintu umwami yatubwiye ngo igihe cyose muzoba muri ko murafata ku ngaburo yera, muzoba muri ko mumenyekanisha urupfu no kuzuka k'umwami wacu. Nta kuntu na kumwe twomenyekanisha urupfu no kuzuka k'umwami wacu hama ngo ibyacu bigume bipfuye. Kuko nitumenyekanisha urupfu gusa, tumenyekanisha hose no kuzuka kwiwe. Igihe rero dufata ku ngaburo y'umwami wacu, ibintu byose bigamo bipfuye, ubuzima bwacu bupfuye, hari ikibazo twafashe ku ngaburo y'umwami kutariko. Imana ishimwe cyane. Kubw'iyo mvo rero nico gituma dutangaza sensene umwanya imbere y'ukwiba. Fati iyi nini nk'ubu nka dimanche uno munsi tuzoyifata mu kwezi canke mu ndwi ikurikira, tugatangaza ati dimanche tuzoba dufise sensene. Kenshi ari igihe umuntu aca atahana bijya bikogwa bizokogwa ati tuzokwakira ijambo ry'ukwezi, tuzohezagira abana, mugabo usanga arateguye ikoti, mugabo aribagiye icyo bivuga ko hariho igihe umuntu afata ku ngaburo yera uko bidakwiye, adatunganye. Mu yandi majambo, mu ijambo rimwe, imbere yo gufata sensene uyu mwanya kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu tugenda dimanche gufata sensene, tuba turiko tugira iki? Tuba turiko turiyambura rudeur spirituelle yose, tuba turiko turiyambura icyaha cyose. Amen. Numwanya wo kwitunganya kugira ngo dushike kuri urya munsi kuvyukuri uri connection yawe n'Imana imeze neza. Amen. Nosema relation yawe n'Imana mugana relation y'abantu imeze neza. Amen. Tuvuze ngo sense zoifata mu gihe kingana gutya mu itariki nini, tufata umwanya we wenyene imbere yo gufata ku ngaburo yera, tunganya ibyo ukwiye gutunganya. Ariho ndavuga gutunganya ibintu bibiri. Icyambere hariho gutunganya n'Imana. Amen. Hari ibintu dukora ugasanga dukeneye ikintu kimwe gusa, kuza imbere y'Imana tukabwira Imana ati Imana mbabarira kuri izi ntege nke zanje, hamushoboze kuzirengera. Avec uwo mwanya tukabihereza aho nyene, ugaca wumva cyakira urudere cyaragikuriko kirakuvuyeko. Uriteguye gufata ku ngaburo yera, nawe tuba wambaye ikoti. Amen. Mugabo rero hari ibindi bintu navyo tugenda tukadiringa n'umwami, ati mwami mbabarira kuri iki, mbabarira kuri iki. Mugabo Imana ni permete ko iyo rudere kuvako, ahubwo ikabikeneye ko apana gusa gutunganya nayo, mugabo ugenda gutunganya na mwene data mwakoraniye icyo kintu. Amen. Dusaba tuvuga ati gufata ku ngaburo yera uko bikwiye. Hari ibintu dusaba imbabazi Imana tukumva biraheze, mbwa n'ibindi dusaba imbabazi Imana tukumva ntibiheze. Bisaba ko tugenda nkegera mutama wanje hano Atanazi nkabwira ati mutama, ujya musi narakubariye nabi cyangwa sinakubwiye ivyo kuri, narakubeshe, mbabarira. Mwumvira ijambo rigoye, mbwa ni power ishwa kuri bere ntwemu yawe kugira uze gufata ku ngaburo y'umwami umeze neza. Amen. Okay.
vyumvikana ngo muri umwanya wo kurindira hagati yo gutangarizwa sense no kuyifata, kimwe uri gutunganya n'Imana, icya kabiri uri gutunganya n'abantu kumbure mwajyanye twakoroshaje. Twese twate gutunganya n'abantu ikiro kiragoye. Icyo gutunganya n'Imana umenga kiroroshe kuko nahantu muri babiri, mugabo gutunganya n'abantu ni imwe mu masinya maturite y'umuntu atunganya. Amen. Ati mon frère narakwimviriye nabi, bijya bintu byagenze uko nuko mugabo navuye ntora ko ivyo niyimviriye atari byo, mbabarira nari nakwimviriye nabi. Mwumva bigoye? Mbwa biragoye kandi. Amen. Mugabo rero naho bigoye bari Imana kuvyinyora, umva kubera ubuntu bwishi buhari, bashobora kuza gufata sensene mwicanye n'umuntu mutora mukanya kandi mukayifata, mwibaza ko ngaho ari power ihava igaragara ngaho hantu. Mwese ko ari ikintu wokura mwaho hantu muri iyo sensene? No. Mugabo umwanya nk'uyu, fata umwanya tunganya nawe imbere ukuza mu ngoro y'Imana gufata ku ngaburo yera, fata umwanya gutunganya nawe. Icya gatatu, hari igihe usaba imbabazi Imana ukumva icyo kintu kirarenganye cyangwa ikigumyeho, hamukajuza ugasaba imbabazi umuntu kanaka, hamukumva cya kintu n'ubundi ntigiheze, ukumva umenga urakeneye prayer y'umuautorité spirituelle yiwawe. Amen. Ukumva umenga urakeneye ko kwegera pastor ukamubwira ati pastor je ndafise ikintu kindemereye. Amen. Ibi nivyo bita kera kwatura. Murumva ivyo ari byo gahembwe. Ukaza umwe ati ndafise ikintu kindemereye, Imana imbabazi cyase kuvaho. Nasavye imbabazi zo twagikoranye cyase kuhava. Atariko numva umenga ndakeneye support yawe. Hakabwira ati pastor haba ibi nibi. Okay. Aguha conseil, akagusengera, akagusabira Imana imbabazi, kandi ukumva uvuye aho hantu urabohotse. Hano mumbwira amen nini? Amen. Avyumva maze kuvuga mu dimension nka 3. Iya mbere uragiye wenyene n'Imana, umvise ntibiheze. Uragiye ku muntu kanaka nimba bikenewe, urumvise ntibiheze. Ja ku murongozi spiritual wawe. Amen. Rero muri iki kintu birasaba honnêteté, birasaba kuvugisha ukuri, birasaba kuvuga vyose. Amen. Kwa umuntu akeneye imbabazi z'igice cy'ivyo yavuze, ugasanga ikibazo kiraha, mugabo wewe akavuga ngo urumva ngo ari ibintu bitameze neza. Ibitameze neza urabizi bivuge. Ko ndabafasha. Amen. Ibitameze neza urabizi bivuge. Je nagize ibi nibi, nasavye Imana imbabazi vyase, nasavye umuntu imbabazi twabikoranye vyase. Ndagomba umpe conseils ivyo nogira cyangwa usengere. Praise God. Burumana nubona uko gutunganya kwa gutyo birakuzana ahantu eta spirituelle yawe. Ari mareka nababwira eta nziza, eta spirituelle nziza ntizangwa no kuvuga muri mistamenyekana gusa. Kwe umuntu yumvise rudere icyaca agira, aravuga ati ndazi ivyo ngira, reka kakajwi ndagahonyore. Azi mugahonyore icyaca avuga ndagorotse. Kubisemerera gutyo nibihindura icyo kintu. Uriko urazishikura kora uri kuzinyijwe ryamwemera mu mutima wawe. Mwemere kakubwira ati tunganya iki kintu se sawa, ibintu wagize nawe uri kuramwemeza ndagorotse. Reka ndababwire, mwe muyera biva ngo niyaza kimwe mu byazokora azokwemeza imitima yacu icyaha. Si ukuvuga mu nibisamenyekana gusa, si ukwerekwa gusa, ni nuwo kutubwira ati iyo nzira wafashe siyo, hindukira. Ivyo niko akora sivyo, vyihane. Imana ishimwe cyane. Ni nuwo kuturongora kugira ngo duse na Kristo ijana kwijana. Akatumbereza imvugo zacu, akatumbereza ivyumviro vyacu, akatumbereza ubuzima bwacu kugira duse n'ishusho ya Kristo. Ni objectif yo ya mbere. Amen. Alors, uyu Imana kwidadirira mu kintu, kuvuga ati ukaduzije, kumva hari yakajwe ko mu mutima, kabarike ukavuga boro. Mbwe nawe ukacigomba kukarenza ugwamo.
n'izina rya Yesu. Reka nababwire icyo wita condamnation. Ko umuntu avuga ati iyi ni condamnation, ni condamnation, ni condamnation. Nabwiye condamnation icyo ari cyo. Amen. Condamnation ni gihe Satani akuzanira ijwi likubwira ngo ntiwababariwe kandi wasavye imbabazi Imana. Amen. Watunganije byose wabigize mwaguma ujwi uvuga ati Imana we yokwemera, Imana we yokwemera, Imana we yokwemera. Ariko aragukondana. Imana yo iguteza amaboko. Mumbwire amen. Mugabo igihe ukoze ibintu bitari byo, hama ijwi ry'Imana likavugira mu mutima wawe ati ibi bintu wakoze sivyo ihane. Iyo si condamnation, ni correction. Il faut gutandukanya correction na condamnation. Imana ntigera ikondana, Imana irakorisha. Imana ntigera icira urubanza umuntu. Imana iteza amaboko. Mbwa Imana n'umuvyeyi arakorisha, arasubiza abantu ku murongo. Mumbwire amen. Hari abantu bavuga ati na correction yose yamwe muyera ayita condamnation. No. Kira mugenza wawe oti correction na condamnation. So il faut ko wakira correction. Condamnation yite mbwa correction yakire. Yavuze ati rero mu gufata ku ngaburo yera cyo gituma bitaka kubyitegurira akubwiye ngo ifu kuyifata uko bikwiye ningene eta y'umutima wawe ibimeze. Amen. Musigituma biko biratakaza ubushobozi bwinshi. Umuntu ashobora kurara asambanye neza kungaburo yereka cyatsa neza aronyera akicara. Ngo none ubuntu ni buhari akacajya. Urajya? Wariye? Mugabo ntuzopfa ubonye ingaruka nziza y'ivyo bintu. Mbere bibiri yashyize ngo kandi kantu ntiri wenda jya mu muga karibo muri cyo gituma bamwe bavwaragurika abandi bakanapfa bakanamererwa nabi ngo ari n'abanyantege kora bafata ku ngaburo y'umwami uko bidakwiye. Akakabiri niganza mugenza mubwiye ati waje hano gusenga pastor umunsi wari umuzi mubwiye ati ugere ni pastor wanje atugere ujya niwe pastor wanje rero. Okay, niki gituma umuntu wese azojya umusima w'umwami wacu cyangwa azonywera ku gikombe ci uko bidakwiye azosindwa n'urubanza kuko yakengereye azosindwa n'urubanza. Mwene majambo birivyita ngo gukengera umubiri w'umwami. Ikibazo dufise tuguma tubona ijya grenadine n'ujya mukate. Tuguma tubona ujya mukate wo kwaka paja twaguze. Sinzi ko ari kwatuma no kwaka panavyo. Tuguma tubona ujya mukate ukawutora nk'umukate ukawujya nk'umukate ugatora ijya shinka ukajya n'umubiri wa Kristo. Biya nivuze ngo uzobukengere ujya mukate. Ivuze ngo uzobukengere umubiri wa Kristo. Uzobukengereye amaraso yiwe. Kubera iki ngo gufata uko bidakwiye. 28 nagakunze rero 28 avuga ngo ariko umuntu yibaza uko ameze abone kujya kuri uwo mutsima. Turacyari kukwitegura. Avuze ngo utaraza kujya kuri uwo mutsima umuntu yibaza uko ameze. Somera mu gifaransa kumviza akano yibaza uko ameze ngira bakavuze. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'un s'éprouve. Iri ni jambo risigura kwiexamina, kwisuzuma. Ngo ariko umuntu wese yibaze uko ameze. Aha rero aho bavyibariza singaha. Ni muri ujya mwanya utarafata ku ngaburo yera. Hakavuga ngo umuntu wese yibaze uko ameze.
finalement imbere yo gufata ku ngaburo yera ifo kubanza gufata akanya ko gutuza ukibaza uko umeze. Urazi kukwibaza ikomeze ijuzgiura ahubwo ati wibaze examine. Eme na ntuze ni munsi agararanga aho imbere imwe rimwe kwigishanya ibicapo hari igihe bifasha. Okay, Eme suzuma musuzuma uyu umurabo kwa mezi kugira musuzume. Hari ikintu cya mbere akeneye umuco. Nashoye kumusuzumira mu mwijima. Amen. Nagiye kumusuzumira ahantu hatabona. Namwe nk'ubu hatari ku murango hatabona. Nkabwira ati musuzuma ikintu cya mbere cyasaba mu muco. Ndamurasiye ko kwanza ndamubone, hama ndamusuzume neza ndamubona. Okay, musuzume rero umuco wa office. Emena rikarasuzuma neza. Reka ndakuri igituma mu gusuzuma neza ubanza kumenya mbege yabwirizwa kuba ameze gute. Ndategezwa kuba ameze gute. Hama ukacuraba ko igicapo fise kingera bwizwa kuba ameze ariko ameze. Hama ukamuraba imbere. Nimba yategezwa kuba yambaye cravate ukayugara, hama ukazana cravate ukashirako. Nimba ishati shafuye ariko akantu katategezwa kuba kariko ucuza ukagakurako. Amen. Iyo ufise umuntu ariko aragusuzuma nta na kimwe umuhisha. Amen. Nicyo gituma Bibiliya itatubwiye ngo dusuzumwe n'abandi bantu. Yakubwiye ngo wisuzume wenyene kuko ari we wiyizi. Je ompisha kugusuzuma vyongora. Mugabo iguha responsibility wewe yo kwisuzuma wewe nyene kugira umenye ukumeze. Mu kwisuzuma mu kumusuzuma ndashobora kumuraba gutya amejere nkabwira ati hindukira akabavu gutya. Ngaraba ko ari sawa hose gushika hasi. Ama mubwira ati hindukira gutya. Amafasete yose nkayaraba kugira ngo menye eske uri mwiforoma na yinda gukeneyemo. Mumbwire amen. Alors bivuze ngo imbere gufata ku ngaburo yera ivyo nivyo tuba turiko turagira. We urihindukiza wenyene ukiraba imvugo yawe. Ukihindukiza wenyene ukaraba ingene ugenda. Ukihindukiza wenyene ukaraba ingene wiyumvira. Ibi byose uri kubigira ava yo gufata kuri sense. Amen. Ivyo gusabira imbabazi ukabisabira imbabazi. Ivyo gutunganya n'umuntu ugatunganya n'umuntu. Ivyo gusengerwa ukabivuga ugasengerwa. Amen. Ukisuzuma. Tubakomera amashi bicare. Hallelujah. Muriko murafashwa. Fugati kwisuzuma. Hari ibintu rero byo gusuzuma. Mu myanya nkiri reka ndabwira mu Imana. Amashaka mu pastor ni kubera iki kintu gikenewe. Reka ndabwira. Gufata ku ngaburo yera n'uburyo bwo kuronuvera imigendanire yacu n'Imana. Sakanu gacamwo. Kukwezi dufise umwanya dufate wo kurunuvera ubucuti n'umwami wacu. Wo gusubira kubwira umwami wacu ati ndakwihereje ndakwihaye ndibutse ibyo wankoreye byose. Amen. N'umwanya wo gusubira kwimeta ku gihe kugira mise à jour yawe y'agakiza kawe. Amen. Tuvuga ati mise à jour y'agakiza. Mise à jour mwese muravyumva. N'umwanya wo gusubira kugira mise à jour. N'umwanya wo kugira vidage. Imodoka muribona ingene bagira vidage. Barigiba yakoze ibicafu bikaza mu mavuta akaruha bagasora amavuta yashaje. Bagashiramo amashasha. Rero n'umwanya ukomeye cyane wo kwishira ku gihe kugakiza kawe n'ubucuti bwawe n'umwana. Amen.
iyo tuza ku ngaburo yera twese tuzana ibyo vyiyumviro tuje ku ngaburo yera ni umwanya ukomeye cyane udasanzwe si juste agaprograme kama kaza ku kwezi mbwa ni nafaso yo kwitegura kugaruka kwacu kumwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuburyo kugira tugumize umuriro mu mitima yacu Imana yagishize ibizi kugira ngo tugumize uwo muriro no gushobora kugumana ubucuti buri sincere kandi buri vrai n'umwami. Amen. So ari ibintu byo gusuzuma rero. Icambere suzuma ko umutima wawe ugikunda ijambo ry'Imana. Wibuke ijambo ry'Imana niwo mukate w'ubuzima. Nicyo kintu gikomeye cyane Imana yaduhaye tugumiza mu mitima yacu. Suzuma ko umutima wawe ugikunda ijambo ry'Imana. Ati pasi ndabisuzuma gute? Kirabwira Imana indwi dufata yo kwitegura sansene n'indwi dasanzwe yo kwiyegereza umwami. Iyo mbere byashoboka tuba dusenga indwi yose. Amen. Tuba turundira amaprograme yo kuba imbere y'umwami indwi yose gutya. Suzuma eske iyo Bible yawe uruka kuyisoma ryari ubaye sincere. Kuko ni manuel y'ubuzima ni catalogue ningene yanditsemo uburyo baho uburyo functiona ingene ukora. Suzuma urukundo ufise rw'ijambo ry'Imana aho rugeze. Amen. 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 Abantu maze gusoma Bibiliya yose. Bibiliya yose. Abandi mufise ya comprehensive vuga ngo yimaze ucusara. Oya ntuzosara. Okay, none icyo ndiko ndavuga si gusoma Bibiliya yose. Icyo ndiko ndavuga ni ukuyifata nk'umukate wa buri munsi. Naho yo bari verse imwe uriko isomene yose. Naho zoba zibiri uriko isomene yose. Ngafata kuma uronuvera urukundo rwawe kw'ijambo ry'Imana kuko birakomeye cyane. Icyakabiri cyo gusuzuma. Haleluya. Suzuma ko muri wewe hakiri urukundo rwa bene data. Ugikunda bene data. Somera 1 Jacques 4:20. Umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi. Banzurinde gusoma ibikurikira. Umuntu yavuga ngo ndakunda Imana hama kanka mwene data wundi. Finalement birashoboka. Amen. Turabona bakunda Imana. Oya, ibi rero biroroshe cyo gituma Imana itavuze ngo umuntu yavuga gusa ngo nkunda Imana. Kandi ibi rero ntari uwicira urubanza. Kuko uwo ari we wese kugira ati jewe my God ati Imana ndayikunda cyane. Ivyo nta thermometre hari yo kubipima. Mugabo bitubwiye ikintu gikomeye ngo umuntu yavuga ngo nkunda Imana akanka mwene data wundi. Abari umubeshi. Abeshe kuki? Abeshe kwa kunda Imana. Finalement gukunda Imana so kuvuga ko kunda Imana. Gukunda Imana no gukunda mwene data. Okay, mwase kuvyakira vyoroshe. Ndabivuga gushika mute mu vyumve kuko mwizanye kandi musohoka. Ndabwira protocole bugari hajya. Vuga. Kuko udakunda mwene data yabonye. Kuko udakunda mwene data abona. Ntashobora gukunda Imana atabonye. Bariza mugenza turabona. Urambona. Aya mubaza turambona. None ko mutabivuga none mushaki. Vuga turambona. Aha. Aro unaniwe gukunda je ubona. Ngo nibishubuka gukunda Imana utabona. Mumvu wese kurore bw'iwacu. Mana ndagukunda cyane Mana. Hallelujah Jesus. I love you Jesus. Yesu uramuzi wewe. Avuga unaniwe gukunda mwene data ubona. Nuwavubesha gukunda Imana utabona. Iri si jambo ry'Imana gayeme.
okay basi naho buremerewe ko tuguma tuje kungaburo yera ifo gutunganya gira mwene data mwicaye uti ndagukunda cyane kagira karabere ndagukunda cyane ringira twadukosa dutonyuzi ringira vya bintu bikenyu uzi bitameze neza ku buzima bwiwe kuko natwe biri ngo yadukunze tukira abanyavyaha ngo ni wananirwa gukunda mwene datubona ntutubeshe gukunda Imana utabona alo buri Imana naho ndababwire ngo bwirana murakundana urukundo rero si ivyo ganda bikomplike gose ko urukundo si ivyo sina nubo si oya jenda nabanye n'umuntu muhuye ukamenga yagukunze aho bazi vraiment ni bari umuntu ukiryoha aryohewe ameze neza n'uyu muntu mugabo ni nta rukundo rurimo urukundo n'ibindi ndakubwira ibyo ari byo rero biva ngo urukundo rurihangana amen ibi bisigura ngo urukundo rushoboye gufuka kugendera hejuru y'amakosa y'umuntu amen mbere ndabirezimye urukundo mu kubaho ngene banda wifuriza neza mugenzi wawe ngo hano rabishengera araberewe ntaberewe oya areba atabivuze aho murafise ikibazo oya araberewe ntaberewe umuntu y'urukundo rwatanguye gutimba muri we umvise tuntu dutangura araberewe mugabo arishima oya ndakubaze wewe wakoresheje igipimo ikihe kugira umenye ko yishima urazi ko cyatangwe ngaho jalousie ngo araberewe ngo ariko akanura nabi ngo vraiment ngo ni muca umutwe muca murazi wariwe uravuga ati apanze neza mugageze ku mutwe wapi kwera ati rero muca umutwe oya ni jalousie yo kube kutovuga araberewe gusuka garukiza ngaho araberewe mugabo iyo mugabiyo niyo ari kibazo ako niko kabi iyo mugabi kigarukiyo niyo mbiyo niyo yerekana etari umutima wawe kuri uwo muntu umuntu yitorega telefone selfie yagize gutya ari ifotoye kama ujya nawe ngo arakunda kwifotora none we ufite telefone yiwe ntiwo kwifotora emba bakunze b'amafoto rero hariya oya we ufite telefone yiwe niwo kwifotora wewe utagwara umutima ugwajwe n'undi muntu ariko profita telefone yiwe urayifise byakunaniye kwifotora ufise jalousie yabifotora ufise ikibazo kiyewe ngo ibindi byose byari sawa ngo ariko iyo ariko niyo mbiyo erega kadufate ko yakiri igitangaza akajaza agashinga intaye ngahe imbere ati my Jesus Christ ati Imana ya hano vraiment irahambaye ati mayu murandaba urukundo rugeze mu ishengero umuntu aje avuga ati Imana yangiriye neza vraiment Imana yangiriye neza timeruka kugura parasera nini ya cyane amafaranga menshi ati kandi vraiment Imana ihabwa icyo mumfanye gushima Imana bana guma muraba mu mitima hari ibintu none yabayarigiwe basi none iyo Imana ikorera abantu bamwe abandi ntibakorere none iyo Imana niyi dejura gwaye wewe wumva Imana gwi parasera utotumara wotumara
ya bikunene kunezererwa umuntu Imana yahezagiye hamukene kwe guhezagira gute wewe uziko ine abantu bagenda kuri mariage bashavuye urukundo ngibintu ngo mvuge ntabikubitiwe ngira Imana ndabivuga ariko mba n'amabuye na hamwe yatoraje na kibazo fisi urabona nkuyu mwene data marabona umutambukanyi wiwe mwiza iberenga ege dufate ko urabona amahoro asharaza hama bagakundana bamwe ibintu bitageze neza bagahebana ukaca utora uyu umuntu mwene data yahevye ngaha ari ngaha nyene aha bijya bigorane oya none ko wamuhevye acha kuma yicaye oya mwarahebanye mwarasezeranye hama uwundi araje aramwitoreye n'amadefo yiwe arayemeye we yarakunane gusporta hama baribaniye uciuza muri oya kuri mariage yiwe ngo aramurongoye ngo ariko ujya ntabazoshobora oya wofisi bibazo ni wowe yananiye wowe azomushobora wotanga ikado kwe urukundo rero nugutanga kado kuwaguhevye ari ikibazo ngaho ukumva ko waza ukavuga ati mon frère félicitations pe Ferizi neza mugenzi wawe umva tuje kungaburo y'umwami twuzuye amajaruzi hamwe duriye hanze umwe acaraba hirya undi akaraba hirya akigira utamubonye nkuko mwene data urakijijwe kandi kwa Mungu uzozana ishikano uvuye ngo uje gushikanira Imana umuntu yagomba kujya kungaburo y'umwami abanze yisuzuma uko ameze amen wiyicarire muntu w'Imana umuntu abanze yisuzuma urukundo na bene data umuntu ushoboye kutaronka icyo umuha ngapana kugira jaruzi akirose umuntu avuga umuntu amushikira ikintu niho namutabaye ngo hari icyo yobona urazi inzigo yiwe come on hari icyo yobona amen ivyo rero tukaja tubizana ku ngaburo y'umwami ubushobozi bwo kwimanifesta gute ivyo tukaja tubizana tukajyajyana meme ku meza y'umwami tukajyajyana ku meza y'umwami amen uheranye umuntu hakumwegera umubyatsi mon frère nukuri biri ko birangora ndiko ndaje mu challenge akomeye mbabarira nzoya gusubiza mugabo umbandanye usengere kandi naje ndiko ndakora nzoya guha kucugumura umunyegera ukabukanya amashengero usengera hajya kugira ntimubonane oya ingo mubonane umubwira ati birangoye urike kuguma ukata makorosi gutya hari ukwihakana rero ngo yamaye habonande aho shenza ku kandi kantu ko kwisuzuma suzuma ko kigenda na presence y'Imana amen suzuma ko kigenda na presence y'Imana ko yavuze ngo imbere yo gufata ku meza muhanze mwisuzume bona Imana presence y'Imana ntiba mu rushengero gusa muri ngaha mu rushengero twese tuba twera imwe turagororotse gayebe tuba tumeze neza mugabo nagomba kubwire ko uhagurutse ngaha Imana murajyanye urijya bisi muri kumwe muri bisi uri kuracata ku telefone mwijoro wandikira umukobwa mungana mwigana umenye ko Imana iri kumwe nawe ivyo byose uri kurandika irabibona uri kuraraba utuntu dutandukanye mu telefone yawe umenye ko Imana muri kumwe ngaho icyo nico bisigwa kugenda na presence y'Imana ndi ngaha mu cyumba aparama ndi umwe mbwa sindi jenyene God is there amen Imana iri ngaha kumwe nawe aho nyene
ugendanye presence y'Imana. Ndakubwira umuntu uzobonera ko agenda na presence y'Imana afise umutima wihana vuba, agendana umutima wihana vuba. Ntibisigura ko atodekona, ntibisigura ko atonyerera, ntibisigura ko imigwero utonyerera, mugabo c'est comme si umenga ijisho ry'Imana riri kumwe na waho nyene. Umuntu arindira ikoraniro rizogere kugira atunganye, n'umuntu atari conscient na presence y'Imana. Umuntu ari conscient na presence y'Imana atinyerera, umenga arabonye ingene Imana icibabara imbere yayo, imbere yiwe, nabika ibintu ngo abifundikirira ahantu. Presence y'Imana. Amen. Hajya mu biro vyawe Imana iri hajya, uri kuragira negotiation hajya Imana iri hajya, ajya amakontra uri kurayasinya Imana iri hajya. Genda niyo presence ya gutyo, genda no kugutahura kwa gutyo. N'umukristo yibuka Imana aje kurusenga, no. Amen. None ko mushavuriye basi ni jaruzi. Rendi dimanche twara ku rushengero twese turaberewe twambaye neza, mugabo rendi ugiye ku kazi naho nyene ibuka kuri umukristo. Uri mwishuri ibuka kuri umukristo, uri mwishuri kandi nzambishowe kuvugura aho nyene mwishuri. Arera abahinga baca ngo ubwo n'ubutumwa bw'iterabwoba. Rero uvuze ubutumwa bw'inzamba ubwo n'ubutumwa bw'iterabwoba. Asha ahubwo iyo aba wari wundi bari kunsororera, kuko banu Imana oya mwe mwibaze kuva mwaziye gusenga mwihangana, hama inzambe kakivuga umunsi gwe tukaca tuduhuka ukaca usigara. Je norira urazi cyari cyo ishengero kugenda ukaca wiro tuvura ngaho. Nuko abigisha bamwe sinzi ko bazobabona inzamba yagiye bawukubitwa n'amaga, abakisi babo baniga nibo rindira antikristo ko bafata bo bihereza bwa bundi wa menda we kumubwira ngo byaraheze bitaheze. Ubu rero turi ngaha inzamba yavuze bagiye, mbwira rero ibica bikurikira. Ubu yavuze bagiye. Ni ikintu gikomeye burya ijuru, numva kinegrija ibi byose bizorangirana we upfuye canke Yesu umwami agarutse. None cya wibaza umunsi upfuye ukacubona abadayimoni barakwakiriye. Abana bavuga iryo terabwoba, pasi iryo terabwoba. Ndabugutera mpaka bukwinjira. Ibaze ereka ikibintu kibabaje rero nuko bapfuye batagaruka ngo batubarire. Gusa twararose inkuru imwe y'umutunzi yagiye, hama baratubwira sene y'ibintu vyabaye hariya. Ikabona Imana kenda babwire nta muntu umwe abaho kabiri, hano kwisi umuntu abaho rimwe. Iyo abatwobayeho kabiri, umva mu ishuri hari ibintu vya ropeshaje, Imana ishimwe ko babishize. Umva ikuvuga ati kameme ntacyo genda bona ko nzokora ropeshaje. Ropeshaje rero mu bwami bw'Imana ntiriho. Hakari mbere bari baturimba kera, Yesu ataraza tunganya neza ibyo mu rugo rwawe. Kizwa bakera zibeje siyo ngaskumviriza n'abari barutse vuba. Yesu ataraza urupfugoza tunganya neza ibyo mu rugo rwawe. Si mu nzu si mu rugo, abajene mucyo bavanga urumva ngo je nta rugo mfise. Aho utunganya ivy'iwawe, utunganya iby'ubuzima bwawe. Amen. Okay. Kia mgenza tuone pastor wanje rero uyu.
Okay, 28 twego turasoma navuga ngo ariko umuntu yibaze uko ameze abone kujya kuri uwo mutsima no kunywera kuri cyo gikombe. Kukurya cyangwa unywa atamenye umubiri w'umwami wacu. Twese bati kumenya umubiri w'umwami wacu. Ifo kumenya umubiri w'umwami wacu. Mu kurya no kunywa, kurya mukate. Menya umubiri w'umwami wacu. Mwene majambo menya icyo uri kurafata icyari cyo. Ifo kutahura icyo uri kurafata icyari cyo. Namaze kubafukura mu mutwe sumukate w'ingano. Ijya ni symbole gusa twakoresheje sumukate w'ingano. Cyo gituma byagiye biratakaza ubushobozi sumukate w'ingano. Ni umubiri w'umwami wacu. Amen. Siji n'amaraso y'umwami wacu. Havuga ati rero ifo kumenya umubiri w'umwami wacu. Ifo kumenya. Icambere menya origine yawo. Muri uyu mwami wacu ukomoka Biriya tubwira aho ukomoka. Somera Luka 1:35. Umumarayika aramwishura ati mpemu yera azokuzako ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Bano Imana uyu mubiri wanje canke wiwawe wakomotse hehe? Uyu mubiri wawe ufise inkomoka uva ku yundi mubiri. Habayeho kubonana k'umugabo n'umugore hama wewe uriforma urabaho umubiri urakura ukurira mu nda mama wawe hama umwanya kana kurasohoka umubiri wawe niko wabonetse. Amen. Mugabo impemu yawe suko yabonetse. Impemu yawe yavuye ku Mana. Mumbwire amen. Mugabo rero Yesu rero ntiyabonetse gutyo. Bitugira ngo ni umwana wa mpemu yera. Na kubonana kwa Yosefu na Maria kwabaye. Yesu mukuboneka biva ngo mwemu w'Imana azogutera igitutu. Yavuga Maria atazogutera igitutu hama uzosaminda. Hama mwemu w'Imana mutera igitutu hama umwana aratangura muri we hama carakura. Uyu mubiri uyu uri kuri foroma mu nda ya Maria sumubiri uvuye kundi mubiri. Ni wari umubiri ukomose mu mugabo. Nicyo gituma Yesu yavuga ati je navuye mu ijuru. Umubiri wiwe wari umubiri udasanzwe. Amen. Imana ntiyapermise yuko avuka aciye mu nzira abantu bacamo. Yavutse mu buryo bw'igitangaza. Umubiri wiwe wakomotse mu ijuru. Amen. Mbwa sinibyo gusa umaze kumenya origine yaho menya n'impamvu cyangwa mission y'uwo mubiri wa Kristo yariyo. Usomye Yesaya 53 iratwereka mission yiwe. Hiva ngo yikora ivyacu mu mubiri wiwe. Yikora ingwara zacu mu mubiri wiwe. Yikora intimba zacu mu mubiri wiwe. Vyumvikana ngo hajya mu mubiri wiwe hari ikintu gikomeye cyane cyariko kiraba ku musaraba. Amen. Ni zacu nimba yikore mu mubiri wiwe. Nibwacu umuga yikore mu mubiri wiwe. Ariko urafata kuri uwo mubiri hasovalaya. Ndavuze origine yiwe y'uwo mubiri mission yawo reka mvuge na eta uwo mubiri uri muno munsi. Bitubwira ngo amaze kwikorera ivyo byose mu mubiri wiwe yapfuye. Mbwa apfuye ntiyagumye mu mva. Amen. Bivuga ngo yarasinze rupfu. Yarazutse asinze urupfu. Niki nivyo bintu vyose byari mu mukandamije vyavuye kuri twebwe bija kuri we. Mugabo arazuka. Mbwa azuka no mubiri uri glorious mu buryo bukomeye cyane. Amen. Hamaduga mu ijuru uri umunsi icanye na data. Kandi mu ijuru ni wenyine afise umubiri. Ubu rero tugome dufate kuri uwo mubiri. Ugifate kuri uwo mubiri watsinze iyo ngwara urwaye. Ugifate kuri uwo mubiri watsinze ugo rupfu wowe uri kuratinya.
ugumufate kuri uwo mubiri watsinze izo ntege nke zose ufise mu mutima wawe. Ndagomba kuvyura reverence muri wewe. Ureke urafata kuri uwo mubiri, n'umubiri wanesheje icyo cyawe waragikonsomye. Amen. Biva mu mishago yiwe twarakiza ingwara. Amen. Aro tugomba dufate kuri uwo mubiri wanesheje ingwara zose n'imivumo yose uko yokwitwa yose. Aro how ufata kuri uwo mubiri hamukaguma uri wa wundi nyene bishigura ngo wafashe gutariko kuko ubwawo n'umuti ukiza. Uwo mubiri wakiza akozitarabaye, uwo mubiri wabohora, uwo mubiri uzana impinduka muri wese ufasha tawo rikerekana afata. Ariko urafata kuri uwo mubiri n'ufate juste nk'umukate. Akantu vraiment ngomba ndagakosore, ntuzuye gufata umubiri wa Kristo nk'umukate. Ufate nk'umukate, ufate nk'umubiri wanesheje urupfu. Mwibuka abantu bose ngaha bafite ikibazo cy'urupfu. Urupfu ni kibazo giteye uruhagara mu isi yose. Mugabo wowe umubiri ugomba ufate waranesheje urupfu. Sovalaya, umubiri ugomba ufate waranesheje urupfu. Vuga ati nzotahageze. Vuga ati sinzopfa, nzobaho, nzotaha, mission yanje iheze. Jendiza kugifata ku ngaburo yera, uwari karakonyera, uwarafise umara mu mubiri wiwe, umuntu yarafise ibintu byose bicanganye muri we, n'izina rya Yesu cyo wakira kubohoka. Kuko uzoka wakira ku mubiri wanesheje ibyo byose. Kibazo tuza mu mutwe, duse mu mutwe ji, duse mu mutwe umukate. Ukacubijya uko bitabereye, ukacubifata n'agasuzuguro. Gusuzugura no kutabifata no kubifata muri wowe udafise comprehension y'ivyabaye, utanavyiteguriye.